mukamata ishangara mugata amabwirizwa y'Imana mugasambana mugomba kuzanira inkwagara mu miryango yayo mu ishengero kugira ngo umuntu w'imwe mu bwa mbere uba warihanye ica kabiri uba waruzuye mwe muyero ukabatizwa muri mwe muyero ica gatatu Imana iragusezerana amasezerano muzogenda murajana mu buzima bwawe bwose ubu ufise ico Imana yagize yagusezerana Nishimwe. Amen. Reka tubasabe muduregerere mikro neza kugira ngo tuyaga amajambo y'Imana. Ni indirimbo yaje kenshi dose telefone ivuga iti turagutumiye mu ikorana mu minota itarenga ibiri. N'ijambo ry'Imana caritse. Nikwiribiri aho nyenda mba nicaye message ciza yaho hantu aciye amezi 5 rero ubwo nyene aciye atsindirimba ubindumisha. Haleluya, amen. Yesu aturumisha ivy'impembe. Amen. Muri iki gikorane turume ayego kwera. Amen. Uri buti Mana ubindumisha mazigiye ntabyumva mazigiye nabitahu bindumisha abarayido. Haleluya. Murinde ngo ubindumisha. Haleluya, amen. Binyibutse nabyibagiye sinkibitahura nabinagije nabifasha minwa minenegwe bindumisha. Amen. Amen. Mani turumishe vy'ubwenge. Amen. Tukiri batoya. Mani turumishe vy'ubwenge. Amen. Rabaraido. Haleluya. Niyo tuzoba abakozi beza, niyo tuzoba abantu b'Imana beza. Mani turumishe. Yesu andumishe. Tugira ivy'impembe ubindumishe. Naribagiye uko yabamba. Naribagiye uko yahwanye mu Rwanditsi mubi nuko yamutsinze navyibagiye binyibutse. Hanyuma mugire gute ubindumisha. Nari nifuza ko umuntu wese yabaye muri kino gikorana yavuga ati narumye Dimanche atashe canke cyo kubati narumye okay. Kurumisha muri vyacu ni abantu wize ibintu byo kubaza technology yo kubaza nico bita assemblage tenomortez. Ni aha narumishije mbwa vyafatanye umengo ndurubaho umwe mbwa tsari imbaho zibiri abize technology muri menwize ariyo bita assemblage tenomortez. Bafata kimwe bakakiza mu kindi nta n'umusumari batera bikaca biruma neza ati n'ivy'impembu bikwiye kuturuma mere bose.
umuntu akaruma neza, akaruma ivy'imwemu, akabirumishwa, kabirumishwa ivy'imwemu, akabirumishwa. Nawe ifata umengo ni ibintu bisanzwe. Haleluya. Uwo ni mwana w'umukozi w'Imana. Haje abantu, abandi bantu baje baca bamwigisha ngo bamwisha izindi nyigisho, hanyuma baca baramubwira bati, sunika ico giti. Yari yegamiye igiti. Sunika ico giti. Barasunika, mubona kivuyeho, ntigishobora kuvaho. Uko ko musunitse kikanka kuvaho, niko mudashobora kunkura mu byo nizeye kuva nkiri muto. Byarandumye amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Turakwiye kuruma mu by'imwemu. Haleluya. Haleluya. Warumishije neza ikintu uragira gutya ntigikoroka, kuko cagize n'iby'imwemu navyo tugire gute, turume mu by'imwemu. Turume. Ubundi munsi utwana twaje tukidutora duhamagara ari dutanu, mwinzoga naco muba sarabahenda na mama wanyu barabahenda, naho kera izosi nitunywa, naho batatubona tugeza abana te bwararumye. Bwana bwararumye pre. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Hari abo tumisha ntibarume, bakaguma basambana, bakaguma biba, bakaguma bafyura amaso. Ni murume mu by'imwemu. Niko muri aririmba. Haleluya. Amakuru y'ibya Yesu ubindumishe byose, indirimbo nziza. Haleluya. Iruta izindi zose. Subiramo ako karefe gusa. Amakuru y'ibya Yesu ubindumishe byose, indirimbo nziza iruta izindi zose. Haleluya. Amen. Tuhaguruke. Usenga Imana. Usenga uvuga uti Mana uzobindumisha muri iyi minsi, uzobindumisha. Haleluya. Haleluya. Ngomba ko umuntu wese asenga. Niryo jambo twatanguriyeko, utwigishe gusenga. Reka tugire stade, reka tugire entraînement, reka tugire exercice. Yesu ashimwe cyane. Ndabasabe twese tumanike amaboko abiri. Mwami wacu Yesu Kristo, sabe muduzijwe mwese musenge. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ahantu turahagaze n'ahantu hera, naho wateguye ngira ngo turumishe ibyera by'imwemu. Hano turahasengeye, turahazungurukije imbabazi z'Imana mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, mw'izina rya Yesu Kristo Umukiza wacu. Turaguhaye kaze. Mana niwuruke, Yesu niwuruke, nutube hafi Yesu. Turirukanye imwemu zose, abadayimoni basengaye natwe uyu munsi. Turaguhaye kaze no ku munsi w'ejo, turaguhaye kaze no mu yandi masaha yose. Urabana natwe Yesu, mw'izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Muti amen. Sawa neza. Mudose ukinisha cyo gusenga. Agutsezesa. Undi mutama. Ni mutama. Yasanze abantu barikora cyo bafata udusoboro batora ibinyama nabyo baca hirya. Atarashika ati karibu.
agize ibyo binyama byari byinshi Imana yacu niba arajya na ruhu agize sije mbona naje ukaraba aguma arabandikisha ataguherako yo karibu n'abatisitarehe atarabega n'umugani atora urunyama rwa mbere rwari hejuru wowe irakunyama diyete aho mwaziririye ati nta nimwe mbere bwatora ati reka basa kuba mutsenzese indya Yesu ashimwe cyane ntabyo gutsenzesa isengesho Yesu ahagaze gukubita kubise ngo ni inzoka ntagutsenzesa inzoka no kumokora inkoni n'isengesho kubiti inzoka kikubiranya kagira mwenu ukayongera amikagororoka neza neza irapfuye itarapfa igumikiraga biri kumayeko ukayongera ku mutwe ati ku kimazi kagororoka neza yete kurangiza neza dufashe cyane mwige yo kudatsendetse isengesho musenga amasengesho y'ingofu hageze gusenga senga abana batasengera indya kumbe dushobora kuba zarozwe mwizina rya Yesu amen ubu mwebwe mwari murinde kwisengesho ribandanye nawe yitaje kera ariko azabeze rya kabiri namwe mucarakora ko nari mwari murinde kwisengesho ishobora kureka rikariha gatowe nabati mwizina rya Yesu amen aheza amina yakoze mu bamusengera iryabasha ibihe nibibi basha bamusengera Mana turagushimiye ko duhaye byo kurya abantu mushoje namwe b'umunoho babanza muri ryo duheze gusenga usengera Imana cy'umumane Haleluya Haleluya undi mugabo kwambye tusengera injya mugenda tusengera injya nta n'umunsi wa mwega tadisengera mu izina rya Yesu amen katakoramo Yesu abahetse ati Yesu abahetse amen ego reka rero tuyage mu kuyaga dufise ibintu bitatu tutoganira kandi Yesu azobiturumisha amen Yesu azogira gute hanyuma kandi mpejeje kuvyigisha nzoca ndabasigarana broshire yaba nkaterere bazoca ndabasigarana n'abataringa bazoca bazoyironka Jesus kandi wasana nimwe nawe mudushomenge n'umuzigwitsi icyo twoma tuganira kwimana impaye twa turi kumwe n'abantu b'abanyeshuri hamwe n'abaciye mu ishuri ngomba tuve mu bintu by'agafinyi twitegure gupampana n'ibihe biri imbere yacu Yesu adufashe cyane amen Yesu adufashe cyane amen reka somo umurongo nishimikiza Abanyefeso 5 umurongo wa 10 na 5 Abanyefeso 5:15 aravuga ngo nuko mwirinde cyane uburyo mugenda mwoyo kugenda nk'imbura bwenge ariko mugende nk'abaki abanyabwenge muguru uburyo mugira gute mugwe uko iminsi imeze gute ari mibi Haleluya wacu mu kwigisha turafite ihangiro ikigwa giheze tugeze gushikako abari mutwera ihangiro ry'uwanje nuko mu mpera z'iki cigwa ibigugu bizoba byagabanutse Bwana Yesu asifiwe sana mugende nk'abaki Bwana Yesu asifiwe sana muciye mubabara ababaye mwebwe kubera nabagisha ukoshati yo gusenga sawa rupingi ngize rupingi ukamenya bace mudusumya mbere bace mudusumya gusenga ngize rupingi ukamenya hari problem nta kibazo ubusa n'abandi Yesu nashimwe amen Yesu nashimwe amen abantu babaye aba mbere mu gice ca mbere no mu gice ca kabiri hamwe muri aho canke hose baze bandamutse
abantu babaye aba mbere mu gice ca mbere canke mu gice ca kabiri hamwe muri aho canke hose muze mundamutse. Muze mundamutse. Station samwe murisha ndose babiri kabasha kandi ndose abakobwa gusa n'abahungu ariko kamakora twisigura turonse bwo umugabo arakoze kuduteturamo urabucaha uburengana aha station nawe bo Yesu ashimwe. Amen. Aje ngo masabe kindi. Iyo ndiko ndigisha sinkereye abantu bazunguruka bagenda genda. Mukaguma cyo kutwicarika. Muze kwicarira nyuma bicarika. Kugira muri abagenda. Ngende kwiki cigwa tutogihezanya. Neza. Uretse ababyo mu gikoni abo birumbika. Yesu ashimwe. Amen. Ngomba tugura uburyo tugira nte? Tugwiza. Kuko iminsi ari mibi. Ari mibi. Ndabakeje kandi Yesu azojane namwe zo bari namwe. Mwami Yesu ndasengeye bano bana bazo bandanye iki kintu kugeza mu zabukuru. Bazo bagirira ikimazi n'ishengero n'igihugu. Mu izina ryawe rya Yesu. Amen. Iyo bikoro murayitutse volume again. Yesu ashimwe. Amen. Abo baragerageje bakaba muri 10 ba mbere. Mahaguruke. Abo baragerageje bakaba muri 10 ba mbere. Babaye mu bibanza 10 bya mbere. Nimuze ndabarabe, nimuze na mutonda musa nimuze. Nimuze ndabarabe. Icyo byitsa cyo mwishengero, nimuze ndabarabe. Baragerageje banje, Yesu aheza. Rero ababaye muri 10 ba mbere muze ntacyo. Bafarana. Sawa. Namwe Yesu abaho umugisha. Namwe Yesu abaho umugisha. Amen. Muzogo mukonye. Ndagufitira mu bikuri. Muzogo mukonye. Sawa. Muzogo mukonyene, mubandanye ukonyene. Kandi umuze muhagarike. Muzobanda. Yesu ashimwe. Mwese ndabakunda kuko nta numwe nanga. None ndaje kuvuga ubutumwa ndanka ndaje kubwira ubutumwa. Mugaye ikigo ngomba gukora, ikigo ngomba gukora. Muzobandanye ukonyene. Bamwe bagenda kutari bakujambo jambo mu telefone tubiragiza. I love you. Uja n'ubuntu bw'ubuwe buryo ubwenge buryo bu message. Yego turebe. N'ubuntu bw'ubuwe bw'untutse. Je t'aime beaucoup. Uri mwiza. Ubuntu bw'u message bati ari cyo twavuye na pastor w'umushitsi ibyo bintu ndabivuyemo prema. Nabihevye ibyo. Nimba hari ibintu biruhisha bikaca bifata ubwenge bwose bigakomba agasigara uruntu rumeze nk'urubono rwe twavyita kw'ishuri buri kibono twatwaye ngo uri kigugu basigara uri kibono wari ufise ibintu nico nyene ukabona umuntu asigaye yandika ibintu bidashoboka yaraye mu message akagabana saa 8 saa 9 hejuru kakacha kagira mwene uko nachewe takokunda basi sura mwibanza mwabyumvise byo kurongora hanyuma nibyo kurongorwa hanyuma nta muntu umwe barimwo uramubwira ati gende mwiza kuva kenda bitse ahubwo we uri mu buri mugesera ubwo kugutse ishuri baneza sibwe sana. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Sinzi ko muza kunyemerera
ariko munyemera muzaba mungiriye neza ngo muzaba mwigiriye neza. Abantu babaye muri 10 ba nyuma, excuse muze ngaha mupfukame basengere Imana igira icyo yongeye. Reka turafise ubushobozi bwo kongeza dose y'ubwenge. Bashaka ko amasese nkangahe. Baneza sipesani. Yesu ashimwe. Amen. Bashaka ko amasese. Yego nukuri. Ndenda bafise abantu benshi. Bafise abantu benshi. Aino wajati pastor tena abuti cyo nkora. Ngo musengere. Ndongo icyo nkora vrebe. Reka nahetse amashuri. Afise umwanya. Ubwenge ndabufise mugabo nabaye n'urugugugugu nabo tujye nokora. Abandi bashamaye habona. Ndabona nyamugi kwa beni. Acaraza ndamukora umutwenera musenge. Aho nyine apfuye aho nyende aca yumva ibintu biguma bimusika mu vya dekoro. Yumva ibintu by'ibidekoro. Mabisirikira. Ati nagufata amababi n'ibitoki adekora mu rusengero. Munyuma ngo dutambara tukeye bashara mpamagara muri ati ndote kuri twenye. Amayata kurakutsa. Ubuye adekora ku misi mikuru. Haje abashinga amateka. Haje ndibaca mpamagara. Bacambwira ati cyo bigo guteka duce duhana byo guteka. Acatika byose. Rero acadekora nk'urusaro rugandanya gutya imiliyoni nka 2. Akacongera agatekera nk'abantu baje mu nama bategetse. Akacaruka nk'imiliyoni nka 5. Akacatahana ndwi ku munsi mukuru miliyoni. Umutunzi akomeye cyane. Yambwiye ati nagese napfuye gupfubi. None ibwenge ndabufise bishwe ndabufise. Mugabo ndayatwara hasi. Ndayatora barayama. Agize segera bwana. Imana nishimporere. Nukuri mbe hanze. Yumva atete usega ibidekoro bitambara era ko mashubwe ndiko bitoke asenga mu rusenge no ngaha abona bece bikunda bice bigenda neza. Yesu abaheza gire aroko batiteho narageseye ntashuri ndengana menye cyambe rikurikira ndazi ko ratio yanje no kuca ndubura naze tumusenge kandi nuko ko bifata. None naho utaza ko amaprograma ukaba muri kibanza nyine. Ubwo nako turaprograma. Turaprograma natweke. Abantu bazi bati twe ewe ndabizi. Ndabite ko nagese. Akede ishimana yo muhinduri. Ati. Agatwatanguye kurumisha bya Yesu. Uko yatwiye ngo mwoye kugenda nk'imbura ariko mugende nk'abaki. Abanyabwenge muguru uburyo mugira ngo uko iminsi mbeze gute arubutse ariko murangiriye nabi ibintu subiranye nyuma murangiriye nabi mungiriye nabi ibintu subiranye nyuma vraiment ni byinshi cyane ntacyo rero mwabonye ko bandi batinde timba namwe timba muza namwe timba muza eza tumesa kuna mu wakore umuntu agati edafatiye ati wakore umutwe tubasenga yego ubutiye mena ntatsi Yesu ashimwe cyane aba bantu ni bake mutumye nayo nzira reka sindi ko ndigirisha kandi abantu mwe ntibihenze murazi ko abakozi b'Imana bari benshi tone umurongo ko nyine mwabigendere mu tone mushikari abakozi b'Imana muze tubakore mu gutse senga Imana unamuke mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti wewe wahaye ubwenge ba Daniyeli ugahaye ubwenge ba Shadake na Meshake na Abudenego ukungurura ubwenge ba Yosefu ukungurura ubwenge mw'izina rya Yesu Kristo ba Mose bose bakungurura ubwenge bakagira ibintu bakoze muri Egiputa abana bacu muri iyi minsi y'iherezo turabasenge mw'izina rya Yesu Kristo ugura imitwe y'aba bantu Yesu turabasenge katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ugurura imitwe y'aba bantu ibihe
bihinduke katika jina la Yesu Kristo. Hindura ibihe, birakunda, birashoboka. Hariho abasinziriye mwambo yo kwiga, birakunda, birashoboka Mana. Urakoze Yesu, turagushimiye, tugusabye mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Muti amen. Mwenda bereke rero umuti muca mukoresha, muvanga n'utubahaye. Uyu muti tubahaye nukora wonyene, utuma turundire melange. Bwana Yesu asifiwe sana. Utuma turundire nde? Melange ya mbere ni umwete. Mvuze ngo niki? Umwete bitosha bifatana. Melange ya kabiri, urinde gusiba no guceka. Melange ya gatatu, ikuremo kuri kigugu. Jewe rero ndi umunyabwenge, aho kubona bere kigugu, iprepare wigire umunyabwenge. Information roboti jewe negeza kuwaka. Rondera ikibanza ca mbere, uburi ca mbere fumusho ngo ikicu. Mwese aho dusenge, rondera udufashe gira umwete. Teri ca mbere, usubire wirinde gusiba no guceka. Ca gatatu, mwirinde copinage muyireke. Amatelefone muyareke, afata umwanya munini kandi akaca yica imitwe y'abantu. Amatelefone muzoyakoresha hanyuma, muce mufata concentration mwige, amamujane n'umuprofesseur. Harimo biko jewe rero ubu umunyabwenge. Uko ari umuntu yagate ndekego twigeze kwiga muri pisco kwari mu 11 tugomba turi mu 12 tugomba guheza. Hanyuma rero umuprofesseur umwe acaduha umukobwa babwiye ngo nyine yabwiye ngo wakiguguwe ngo tofata cyo wimari. Aho nyene acaraparangana kugira ngo bamukize, bamugize ico bita psychanalyse. Bafashe ubwongo barabuterena, bacawusha muri speaker, baca barondera icatumye umwana amera mwenuko. Aca avuga ngo si mama yambwiye ngo ndi kigugu ngo naco nimariye. Baca batoraho yatereye, baca bamushahano, baca baramutegura bati wewe rero nturi kigugu, ufise ubwenge, erabi burabishoboye, eraba ni burabishoboye, ufise ubwenge. Ahejeje ivyo aca kuko yacatanguye nuko ikintu cyose atanguye kuvuga aca penser pa kuko azi yuko atabyashoboye, yaca kugimitsa suis anenereve. Mugabo mu wa mbere no mu kabiri yavuga Ifaransa neza, acatangura kujugumya, acatangura kubegeya kubera iryo jambo. Umuntu wese niyikuremwo, n'utajewe tumusenge, ikuremwo kuri kigugu, ikuremwo ko atacu uzovamwo, ikuremwo ico kintu wishizemwo, ico badayimoni bagushizemwo, utangure gukora nk'uziki ubwenge. Yesu ashimwe. Amen. Ibi rero tugomba twige. Womengo ni sivye mhemu, nivye mhemu ndabifise, tuzobivugana ku munsi w'ejo. Mugabe ndigomba twige ni ibintu vy'imhemu bifasha ivy'imhemu. Umuntu w'Imana cyane abana bikora kuri mwishenge, tutegereza kugira ibintu bitatu twishimikije. Ikintu ca mbere tutegereza kugira, tutegereza kuba abanyabwenge mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri. Yesu abaheza. Amen. Tutegereza kuba abaki ano umuntu yumvira ngo ndi kuri jambo rivuga ngo tugura uburyo tubugwiza ku misa rimwe. Ano umuntu yumvira ngo nabatizwa muri mpemu yera ni vyiza, ndavugishwa mu zindi ndimi ni vyiza. Mugabo nagomba iki kintu ca mbere tucubake bw'abana bo mwishenge. Tukeneye ko umuntu avuga ati amen, shima. Mugabo ashite kwikaye akaca yandika vyo.
Komanzi. Niko muravyumva. Kubera mvuze biza byaraparanganye uca munyana. Abankunze nyamani kutankunze. Udo kabiri. Abanyanse iyimba. Baneza sipe sana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mbuda badategeza ko baki. Ivuge mubi. Bishiremo umugere. Tegeza ko baki. Bane babyifuza. Hano wopya. Yoba kwai. Bane baheza gesa. Bane baheza gesa. Kintu ca mbere tutegeza kwivunira kujisifia kuba ko kinetererwa nuko mubuti mumuhemu ndahagaze neza mugabo nakajya gafindo je naco tutakuvuga nakajya ashizeko ngenda mbwereke ico nizi uriko bari mugabo hagezeko uba chef wa groupe uko amazi indirimbo uvuze gita nari manere yambwiye ko no baza abantu bazi kuvuza gitari abazi kuvuza gitari mwese bazi kwabagerageza abagerageza kuvuza gitari kugira ngo hagurukiyeho muri ase n'ababyifuza haguruka n'ababyifuza nugira ngo ndagusengera bice bijamo utakozeko nibijamo ndakozeko mwami wacu Yesu iyi mpemu n'abapagani urayibahaye ba Bob Marere ba Kidumu ba Natasha ba Mbiriya Bera urabahaye iyi mpemu kandi ari abadayimoni babakoresha no mwishinge turakeneye impemu uko ibihe birakeneye umuziki seromonde musical ukeneye imiziki y'imhemu berevo uzutsa iyi mhemu yo gucuraranga mw'ishengero ry'Imana abantu b'Imana bamenye gucuranga kugira ngo bavugirize ishengero rinezerwe abadayimoni bahunge nakoze tubisabye mu izina rya Yesu amen. Muri Bibiliya haraba igihe umuvugishwa yaje kuvuga hanyuma rero acavuga ati nimutume ko umuntu aze kuvuza gucuranga inanga acarazi hanyuma rero aje yavugishwa uwo mucuranzi ariko aravuza murabyo akavugishwa umucanda ariko aravuga hanyuma no akacavugishwa ibintu byarakomeye reka rero no mwishengero ry'Imana habe mwiyo mwemwe yo gucuranga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mubikore muvyige nkuko mwiga ibiharuro n'igifaransa. Mumenye gucuranga n'abandi barabizi. Bagacuranga ibindi byise bitashoboka. Imana bahezagirire. Amen. Tubonye ngo ikintu ca mbere twego abantu b'Imana tugeza kuba abantu biki? Abantu babaki. Abanyabwenge ngenda bereke. Abantu bose bakoreye Imana muri Bibiliya bagakorera Imana bikagenda neza nta kigugu carimo birababaza twebwe neza nkadrere biratubabaza iyo twagiye turi kwishuri umukadrere wo mwishengero akacaraba babandi basa muri groupe nta numwe yabaye wape nta numwe yabaye hagati biratubabaza mbuze bitari byo bankadrere mbuze bitari byo bakaca babana bati wabonye babandi bishiga gusenga bababonye ubu rero ibyo tubihindure yimaje tubihindure gusenga nkuko yabitubwiye umukozi w'Imana utwigisha gusenga tuvugishwa niki mugabo magiye ku rupapuro basanga urupapuro rusa neza nibasanga umengo haci rusatsi ruvuye Samuel ni muhatse isatsi ziba sinanakunda komera niwo kwaciyeko umunsi umwe
namuhangaterere ubuho narabihagaritse namuhangaterere hanyuma baca amakusiripe ishuri imwe akaba umukobwa meze neza twese twemera hanyuma mu gice cya gatatu barati harabapfye tirifilm irabaye acaca kora arika biranga kwinjira acaca rero gutegura imbago kuya mabona bapagani bategure kuva bahongere bwategura imashirino yambara imbago gusa nanjye nagiye gusibira mu ishuri arimo no desna trishije mugo sibye mama barika pastor kurwa sibya cyane niko bahora bambwira hanyuma rero acamagarara mwenu ndabona bamukubwa ati icwa cyane tagwe kirabitse kiza basha naka yakwaye kamana yo mwijo nako tumuzi mwisengesho iturira yakwaye kiruku nayo imbago ziko ziramujye yabuze ngenda zikurayo nenda mukoye yo muntu atakwaye ari mwimbago ndamwihotsa kugira ngo azitore icyo ndari kuziyobora zirahabona yo mana ndamona afite amaso ndamona adishize mukande muri iyo ntuzeyi aho mu ntebe hagati akaza ko nagira mwenu ndareka umayandika mu nyuma nje ndamuca inyuma ndagira ngo Messi ngo ntumara amazi Messi Nesha naka kweli sinavuga itine hapa mwiyumbira we ni naka Nesha naka nukuruka turira mwe n'utuntu Eretse mahari hasigaye abanyeshuri bake mwishuri abandi baza bahejeje agumayo kugira ngo basoke aze kuyora yibaze ko za kumugira akagongo rero bace basipinga cyarakura amanota yose ikigwa cyose baciba mu hazero murabizi ni mubizi none cyo mu hazero cyose acha beko nabwandi none hari bindi none bandi byo gusiripeya ndiyanga nkunde wewe wa munyantege nkewe Yesu abahetse Ndega ndabasaba ikintu kimwe twebwe turiko turiga naje nishizemo iteka ryacu mu mpemu no mu mubiri nuko twipanga neza mw'ishuri itanguriro 42 Baho munyabwenge wa mbere Umurongo 38 turiko turaca ahantu habi mw'abaporoti mwaneza tumwesa Yesu ashimwe emwe abaporo turiko turaca abaporoti turiko turaca ahantu habi urumva bandi era iyo turiko turaca ntababwira ejo iyo tuca mbize ndababwira nta trisheri bazobanza bashosha kuri taburo kandi baguha broshire baguha questionnaire uburi wenyene ukaca wuzuza bakeneye umuntu umunyabwenge bakeneye guselektiona quelqu'un de valeur maraso ya Yesu Kristo muntu wingira kimazi azogira ikimazi muri entreprise mbuze ngo umuntu azogira muri inde ya entreprise ubu bintu byose bigiye kuva muri capitalisation bigiye kugaruka bize mu entreprise twebwe iyo turiko turaja rero siho twebwe twagize twebwe twiga je nize ikibanza kiriho hantu kereke pare mwigisha Kenya ibyo ntabikiriho
je urumva ubu niyumvira entreprise y'ishuri école secondaire nkaba nkeneye umwigisha ari qualifié ndamurondeza ikibazo ngomba tube abantu b'imhemu tube n'abantu b'abanyabwenge mw'izina rya Yesu. Imana nitumaramaza, Imana ni Imana yacu. Reka tubisabe ibyo yadukoreye ni byinshi, reka niki kidukoreye itugira abanyabwenge kabisa. Imana ishoboye sinashe. Yesu ashimwe cyane. No buguti no onabere ongenda ndakura abantu baciye sipuba musime narigeze kuba ndi supervisor w'amashuri yose y'ishengero 42 ngenda gusupervisa ahantu hitwa ku Rwanda hitwa ku Rwanda nshitse yo rero ntandahamagara umunyeshuri abaye wa nyuma aza hano acaraza tanamubatse ugomba kuwa kanga atya kuwa mbere ngumanga ngo jengene kuwaka Yesu ashimwe cyane wakatanga ndamera muyambere nige vuguti jewe sidosura kuwa nyuma nzobo wakatanga ngenda mu wakandi amba ndamwahira umuti jewe ndahimbere yanyu sindosura kuwa nyuma nzobo wakatanga bagenda mu wakatatu ni mumurushe ngowe ntanakiri ngotige Yesu ashimwe cyane ndamunywesha uyo muti ndawumunywesha neza ndawumunywesha ashitse mujuri wabo acavuga ati jewe ndahi imbere yanyu sindosubira kuwanyu nimi muri muri ndo wakatana sawa genda wicara yaritse nari kikuye muri arabiyo arabyika gitse narahiye kuva mu yambere sakumbuka Yesu ashimwe ego no kubaza yaciye atora ku nkuyo mu icenda pe n'amanota menshi pito 70% cyagenda muri lisi yatata muri lisi yabona ngo ndarahiye badote nasuye kuwanyu ucewe ndumugwaga n'umate ni ibintu by'umunabwe ni ibintu byo kwishiramo ibindi bintu mugabo mwisi ibigugu ni bitatu mwebwe nta kigugu kirimo muri byo bitatu nta numwe arimo muri mwe ikigugu ca mbere bacita imbécile umuntu gututse imbécile akwetwa wakigugu wamukera bwenge ndo akubututse kigugu ca mbere bacita imbécile oya kigugu ca mbere kikite bide afise musi ya ijana ubwenge musi ijana kuko umuntu afise ubwenge afise ijana kuduka twese aba normal dufise ijana muko hari abantu barenze ijana nibo bita aba excellence cyangwa bakabita abasiriduwe cyangwa reduwe babita uko nyene abantu bashaka kwibira ikintu bakaca bakirema aba bajya batekuvura ibintu bagatora ibintu bakabitora munezereze ko excellence arimwe abana batora ibintu bakabaca bivumbura ubundi yavumbuye je ubundi tugomba muduhe izina ry'ikirundi ifagitire kwa tuyandika mu gifaransa tuvuga yivuga mu kirundi ngurupapuro ndanga bugutsi trade bacandika muri dictionnaire bacora muhamera yiwe urupapuro ndanga bugutsi facture abaheje kwishira mu kirundi abo n'abanyabwenge abavumbuzi n'abasiriduwe mugabo mwese muri hejuru y'icana nta debile arimo nukuvuga ubwo bwenge bwawe ushoboye kubufasona neza ukikonsantra uca bwemera Yesu abahezagire cyane Yesu abahezagire amen abaryohe n'ibyo nkahenda avuga duhera hanyene kuko ibiharage bibuze ku ziko umushahara nturonke akazi arabarakira zizoca zigabanuka
shimwa zizoca zigabanuka. Wala utariye uravugishwa n'umvirizi amutatu kusanga wacangiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Rero nariko ndavuga ikigugu ca mbere baca debile mwebwe ntimurimo kiri munsi ya 90. Ikigugu ca kabiri ni imbecile cyane imbecile kiri hejuru ya 50 gushika kuri 40 tuvuge. Hanyuma hariho rero ikigugu ca mwisho kidashobora kubaho aho cicaye kitavaho n'umwanda mukuru na mutoye kigiraho nyene n'urutwe usanga gwarapinze rongana mwene uko umeze ukuye namenye no ngaho usanga yarapinduruye uwo yitwa idiot. Haiti muri mwikarimo ubwenge dufise rero buratwemerera ko dushobora kuba abambere, dushobora kuba abantu babanya bwenge, birashoboka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe. Nge dusome rero hahandi 1:38 ine na rimwe avuga ngo duhere kuri 3:9. Iyo nama ishimwe na Farao n'abishikira biwe bose. Farao abaza abo bishikira biwe ati twobona hehe tugende tujane twese abafise Bibiliya tugende bukibuke tugende 1-2 twobona hehe umuntu ameze nk'uyu ari mwe mu y'Imana. Okay, Yesu aheza gecha. Yesu aheza gecha. Ahejeje kusobanura indoto mu buryo bw'impemu. Arabwiye Farao ati ibyo bintu warose ni ibintu by'Imana. Kandi ibyo bintu bizoshika. Kandi nakubwire Farao iki tubaho irose inshuro zibiri bigiye gushika vuba. Muri iki gihugu ciwawe hagiye gutera hagiye kuba ibintu bikomeye mwimbure ibintu mutigeze mwimbura kuva mu maye. Imyaka 7 muri ko murimbura. Muyindi myaka 7 muri ko banivuriza. Hatoce haba iki inzara arimo ari hehe ati coge rero uyu rutsuba ruzokumba abantu n'inzazi zoruka. Ariko arabivuga mu mwema ni yari none mumva ko ari mu mwema se ari hehe arababwira ati rero mu nyuma rero acaca mu mubiri mu bwenge bw'iki mu mubiri mu byo yagize gute ufite yize umvize ngenda cyaba hano dusubire inyuma gatoya 3 dusubire inyuma 4 nuko rero ajya gukora ku ngoma nurondere umuntu w'umunyabwenge w'umuki afise ibintu bibiri niko vuga intelligent expérimenté yabukongoye. Yesu ashimwe cyane. Afise uburambe kuri cyo gikorwa experiment nurondere. Yesu ashimwe cyane. Umuntu yagize gute hanyuma kandi wiki umuhanga sugupfa gutoraga nugira gute nikugira gute tukurondere katugende dusome umuhe ubutware mu gihugu cyose cyane kandi mugenzi ushireho nabimbura nibyo nabimburisha bimburishe ikigira 5 c'ivyera mu gihugu cyane cya Egiputa muri yo myaka y'iki y'urunguru. Uko ari bingahe matematiki mayumvise ikigira kanga banki arabwi ngene bazokora genda murabika genda murashaka kuri banki icakanga niyo kwavuga ati dushira amabanki mu gihugu cyose cya Egiputa ahantu hose ikintu cyose muzo muronse 1/5 20% de ce que vous recevez vous mettez à la banque. Numuki arageze leta ivyo Imana yakubwiye ngoma ari gusobanura mugabo hari ico numva muvyo nize abarayido
Yesu adufashe cyane. Mu byo nize atari ubwenge bw'impemu, ngomba rero ducimbe ndagufashe gupanga igihugu, kuko muri iyi minsi tugasama ntitugire ikintu dukoze igihugu kizogwa mu kaga. Reka ndagupangishe rero, ahamagara minisitiri, ahamagara abajyana diregiteri genero, abahanuzi, abadesideri nabo muzi mwe kumuracara. Igihugu gitwarwa n'abagabo bashika 5, igihugu gitwarwa n'abagabo bitwa abadesideri. Bavuze bati iki kintu igihugu gizotwara nuku twebwe twahejeje baca basinya abadesideri, abandi bose baca bagenda bakurikiye anava baca bakurikiye banka beheme wase baca bamunondora bagashari umudesideri badeza bati imigambi yacu niyi, bayihejeje baca basinya ari 5 baca baraza. Bibiliya bita ngo nabiki abishikira baricara ati ngo adupange uyu mugabo yatushije ubwenge. Waneza sikwese. Amen. Muna meta gutomwishinga mupata joshe. Na joshe. Abaminisitiri bakaza, abashinga amateka bakaza ni directeur general, hakaza abandi bantu bakaca bicara imbere yiwe akaca demontra ingene igihugu gikwiye gutwara, ingene igihugu gikwiye kuva mu kaga, ingene igihugu gikwiye gupangwa hakiri kare, akaca babwira ingene bica bigenda, akaca arema maraso ya Yesu. Ama nawe mukaca mwicara ageze kuja kwiga etide, akaca afata ka Bibiliya. Oya sije twagutumye vrema, muvugishwa musome na Bibiliya. Ariho kandi nikaye nayizana nyamubona ko imwaje bakabowe nako nyene nakagasoma. Tutegeza kuba abanyabwenge mu buryo bwose, kuko hari igihe tuzotabara igihugu, hari n'igihe tuzotabara ishengero. Yesu abategereje. Tukaguma tutunga abantu mu mpemu gusa, tuzosanga batahiye mu bijumbu, mu mateke, kugazura imigazo. Habura ndo dutabara mu gihe c'ibyago, habura ndo hagaragwa vuge maraso ya Yesu. Yesu abategereje. Tugenda gukora fabriquer les gens très intelligents, tugenda gutegura abantu b'abanyabwenge mu ishengero ry'Imana bazohagara. Farawo yahamagaye abantu bose ati sobanuriza inzozi, ndumva ko ari Imana yavugaye nanje, mugabo harabuze umuntu yosobanura zino nzozi. Abanyamareba baraza abo bari bitsigiye bati ibyo bintu ntabyo dushobora guhambya, zari inzozi zinyegeye, kugira ati kunyegururwa n'Imana igoje kwatitegurura. Imana imushire hejuru. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Ibintu mu bihamvye Yesu abibarumisha. Amen. Ego. Yesu abarumisha ibi bintu. Imana ibarumisha ibi bintu. Amen. Ubuti Yesu ubindumisha. Yesu ubindumisha. Imana ibiturumisha. Turi imbere y'iziko ry'impwemu, niho turiko turategurirwa. Shengero rakeneye abanyabwenge b'impwemu nabo mubiri. Imana ibahezagire. Amen. Imana ibahezagire. Amen. Inzozi zazazana bati none ibica bigarukira he? Abantu bose ati ibintu koga byose hagarika ndaco mu matsi ukari biro tahe nabona icyo mu matsi mudashobora kusobanurira inzozi. Yesu ahezagire. Ubundi mugabo umukevyi ni chef d'intendance n'umuntu ajejwe ubuzima bw'umukuru w'igihugu, ngo chef d'intendance. Achaka ati ati ndibutse hariya muri prison hari umuntu twahuriye amajambo turagaruka, hari umuntu twahuriye yasobanuriye inzozi yagadasubirana na mwene wacu. Mwene wacu amubwira ko azomanikwa bakamunyonga, umugabo atembara ko bucansura ku kazi, kandi uko zitubwiye niko ziri, kandi yambwiye ngo uzonyibuke. Yesu adufashe cyane.
bantu b'Imana muze mwibuka abantu babagiriye neza, muze mwibuka abantu babagiriye neza, turaza kwivugana mu kanya. Muze mwibukane, hari umuntu akugirira neza nawe ukaryoherwa. Ndibuka umuntu yagiriye neza, twari kumwe i Zambia, acavuga ati pastor ndibutse umwarimu n'umugore wiwe batwigisha iyo abana bavuye ku birometero 9 bazira mw'ishamba baza barahunja urume. Ndabibutse ngo ndaba ko Imana ameze ngo ndaba tugomba bahanga gadeye ndaba iraki zitatu dazoro wiki cyo abantu batomboye bashimeze kimana. Yesu abagere mwibuka abantu babagiriye neza, mwabana bacu mnanisikia, mnanielewa, mnanishika vizuri, mnanitambua. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe. Amen. Muze muribuka abantu babagiriye neza. Uyu muntu cyo Imana kameza gete nanjye ndumuhezagira umunsi. Mukaza barabyibuka siko nabyo birahezagira birafasha mu buzima bw'imwe no mu buzima bw'umubiri. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire cyane. Amen. Rero acavuga ati yaradusobanurira ati muhamagare abandi bose, ati hamagara uwo muntu atse, ati mugabo n'umuheburayo, ati ibyo birabaraba, bati n'umuporoti, ati tena kashareka twabona twamurose akadukora ngaho, ati n'umupenekoti, bati yo napfa kuza naho aho rupugirishwa upfa kuza. Yesu ashimwe cyane. Igihe cy'iwacu kizogera upfa kuba abanyabwenge gusa kandi twipanga neza mu buryo bw'impera. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Mumva baryoheye, mumva baryoheye. Ipange tubakontreka tube abanyabwenge, bagombe bagira ibintu, bagombe bagira ibintu. Nako twipange mu bwenge, twipange no mu mpera. Igihe kwacu kizogera. Igihe cya Yesu cyaragize gute? Igihe cya Yesu cyaragize gute? Abacaza rero akwiye kuduhuzu twarashishaguritse imyaka 2 yaramaze muri prison, watakora hetse apamagariye agoma mfunge agoma nyubuza muri prison, atekara ati mbere wose muri cyo kintu baguhamagariye, ati sinzi wagaruka acatse, ati wewe niwe witwa Yosefu, atego niceyo maze bagenda bakwabuza utuhuzu genda kuko dushambara bagufure niyo mishatsi genda bakwambike mugana bakoze. Ari amasaro muri no misi, ariho amasaro yo koza abantu ino ngira ntayariho. Ari amasaro umutunzi nyina mugendeye amaze imyisi atirikiwe mu nzu, acabanza akamuha uwundi muntu akaca mutwara muri yo saro yo koza abantu, bakamu nyukura neza ubusazi bakabutunganya, hama bagaca ubukarakamba n'ivutu bakabunora baneza sekwesa. Yesu ashimwe. Ayo masara arahari rero, bakaca bamushira kutuntu bakagira neza, bakaryosha, bakamusha tuvuta, bakaca bamwambika amafashion, kuvuga new fashion, impuzu zigezweho, bakaca ubundi barabutanye bamuzanira umuhungu wiwe ngo ni mama mwaka mwana ndi kuri jewe mwoni mama yaje yiyaginda. Yesu abaheza. Yosefu acamutwara uhantu baramutunganya acaraza. Vuga rero ibi bintu bisobanura acaraza isobanura, arababwira ati mwabana haragiye gutera icago muri kino gihugu cacu, ariko hazotangura igihe cy'burumburuke, bantu bimbure banezerwe, bantu bose bagoma abantu bakariko byose bigakoroka ngwaho abana vraiment dis-moi OK arabasigurira abantu bakatugumira akajabumugamo wasakatugumira nko muri ko ndababwira. Mu nyuma yera acarabwira ati hazoze yindi myaka 7 yoyo rero azoba ari gahebutse, nta kintu muzokwimbura, uruzuba ruzokumba, bantu bazokwitwa n'inzara, ibihugu byose bizoda gusumira ngaha. Hanyuma rero acabwa ati ngomba rero ndababwira ico jewe niyumviriye. Hariho abantu bakunda kuza bapanga abantu sindegenda babite gutumbura bafisa ku kazi nyine n'umuprofesseur yigize kunyigisha yitwa ntuze wa Grenherin Penal n'abantu bitwa ngo bakirwa bajeje guhanga imigambi y'umuntu bakamufasha
nta muntu yinjira reconsilita byemeze hari abantu biko bakonsilita aho nyene impwe mu konsilita cija muri Yosefu aca mu konsilita bakonsilita n'abantu rero iyo entreprise yawe igomba guhomba ucahamagara umukonsilita ukaca umuha amahera akaca kubwira ati gabanya abakozi gabanya umushahara ongeza umutayi ngaha kura ngaha futa iki gisata ongera iki gisata agapanga entreprise yawe neza ukaca udemara ukurikije izo mpano z'umukonsilita impemu Yosefu ababaye umukonsilita Vanessa Spesa Vanessa Spesa ababaye umukonsilita aravuga ati rero igikwiye ngaho ubunyene twese mwese abarongo ya guverineri murongo w'ibisate bitandukanye ikintu gikwiriye cambere rondera umuntu mu gihugu cyose cya Egiputa azi ubwenge bw'ibi bintu yavyigiye uburinyi n'ubworozi azi abifitiyemwo experience abifitiyemwo ubumenyi mumubwire rabaraido Yesu adufashe cyane mumubwire yimbure murondere n'abantu abo bita muri banke babita rero abajejero kuprema mubabwire begeranye basire ibintu byose mu bastock bace barindira iyo myaka ngo baca rero barerwa nyakuba ministre turakritire ribanje hari official ya muri jewe umuntu noro nyakuba hari umuntu muze yize banke marketing banke et finance hari umufise dufashe kirate nukuri umuntu ameze mwenu nawe tugize gute namufise arabaza ati muri province hari nyakuba buramatari w'indara naka burunga canke buhumbutse hari umuntu waturanga hari ahantu yo dukora kiko ati uyu muntu ashoboka umwami muhemu yera acamwinyura ubushobozi buca bwija mu mwami Farao acavuga ati twokura hehe muri iki gihugu cyose umuntu w'umunyabwenge kandi w'imhemu nguyu muntu atubwiye bino bintu bandi bose mfasha iyo nama ishimwe n'abishikira bose Vanessa Spesa bacha bavuga ati turavyemeye amen 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 Yosefu nawati muchwa kirabi ebivuge kigamana yanje unyene tukugize uwo nyene uwaye no utetwe amaba nukuvuga gouverneur dora BR nikuvuga berbe dora berbe amahera yose ibintu byose byinjira bijanye n'ubutunzi biri ku gatwe kiwabo cyo ni cambere ashamuga ati mu gihugu cyose nda wundi muntu azogusumba uretse jewe abaye premier ministre aho nyene none uwo ba premier utamunyabwenge uwo premier ministre utamunyabwenge woza guharura ibintu biko binjira mu gihugu cyose amatoni n'amatoni de milliards de tonnes ziko zinjira mu gihugu cyose utize ni yambe mugabo kaburi mu mbwenge ni toni jana ikutogera ni toni bihumbi bibiri birashoboka ni maka ujemwo Kachutora vya bintu ndandiko ndigiki ndandimbuki mwabakristu bacu ndandi mangoriki bita gwiki ndandimoro tugateye siyo nzandironi abantu tutatema nikadaba sa mwe Yesu abaheza gere Yesu abahumugisha amen kaka ni bacha kaka beba magira mwenu
Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Ukaca upanga ati bo hariya havuye muri Murunga havuye amatona aya, muri Nyabutanyerera havuye aya, muri Bujuma no muri Gitega havuye aya. Ukaca ugira ati ukaca ubisoma muri nuze message yaje, ukaca uyikondansa, ukaca ati uno munsi twakiriye amatoni 30,000 twacana. Nuko waragize nte? Nuko muri mu mbwemu gusa? Acara bwashati wewe rero we Premier Minister. Murakoze nyakuba. Acarondera arasubira mu rugo rwanje Kizire, nta wundi muntu ngeneye, ni wewe urugo rwanje uje. Chef d'intendance aho nyene wa wundi arapuyemwo. Mwe yanga kumutangira nde? Yanga kugwibuka aramukuye. Niwe wagize gute? Bamusubire. Mureke batuvuge nabi. Mureke batuvuko tutari. Umunyabwenge w'impemu bazomwanga. Changamoto y'umunyabwenge w'impemu bazomwanga. Bazomufata nabi. Ariko uhagarare neza. Usenge Imana. Ivyari hejuru bidosubira hasi. Ivyari hasi bidosubira hejuru. Kuko icyo Imana yavuze teza kubishitsa. Imana nirabwiye Yosefu ati wewe ntuzoganza umuvukana. Ivyo Imana yavuze teza kubishitsa. Ivyo Imana ivuze ku muntu wayo iteza kubishitsa. Mugabo il y a des conditions à remplir. Mutegeza ko mukwije amakondisiyo yose. Nishobora kugira umutegetsi wagaruke muri setiere. Ucugira iki? Ucuta kugira iki wagaruke muri setiere? Nimba Imana yavuze ko izodusha hejuru izoduhezagire, nimurondere naho izoca mu kuduhezagire. Mbuze bitari byo. Mbuze bitari byo mwebwe. Noneho uroza kutaguhikamwa mu bantu baza gutwara igihugu. Nawe wagaruke muri setiere. Kwanza mbere nizo mpuzu wambaye itekomera tsaza kukwera imini. Uko umuntu yambere yaje muri setiere. Nta faraba impuzu bimufate. N'amazi nta fara yose ngo mufate. Tugomba koga amasabuni amwe n'amazi badutubiza wewe nafata. Vanessa sipesa. Oje bitari ndobona. Abantu bidakoze bitari. Ariko umuntu yahezagiye ikamuhezagira hano ikamuhezagira n'ahandi. Naho atoga umego yageze gute. Nawe yambara agahuzu umego yacafuye umego ni nziza. Mugabo wewe tuniya usubire n'amavuta umego nafata. Niko ndatukiye nawe ko utuma kapaye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Erega urabuka uti umuntu yabereye igiti. Apande igiti c'inkoni. Ati umuntu yabereye inyekavo. Arabereye isheti. Haleluya. Nundi woga ati woritse ati wizanga ndi dogiteri ambiology. Mugabo wundi nawe lisansi yamburu gasanga yambaye neza niyo umengo ari guhiga. Bari guhinga. Yesu bahezage. Amen. Yesu bahezage. Amen. Atasubira. Ati bo mutakonge. Muri iki gihugu cya Egiputa. Nta muntu atosohoka ngo yinjire utagize gute. Tabizi. Abaye Relations extérieures. Abaye ministre de relations extérieures. Aho nyene none wata kuvuga utazi to ndimi. Mutazi to ndimi murata kuvuga mutakuvuga mu communicate na Tanzania, mu communicate na Congo, mu communicate na Zambia, mu communicate na United States d'America. Utazi n'imiburi Gifaransa n'icyongereza. Binawezekana. Nyishura binawezekana. C'est possible. Pratiquement impossible. Bacha bagati none wowe urazi Gifaransa. Muri CP shamwa indimi witi. Enkenone. Yesu ashimwe manika amaboko abaryohewe. Yesu ashimwe. Enkenone.
Imana bahetse ngomba ko rero tuvayo abantu biyumvira ngo usenze byose bica bishoboka ari bidashoboka pre nta muntu yosenga ngo igifaransa kikikiza kikaza kuruma kwijana nitwe ngo babiri bazokwira ico kizoba ari gitangaza kitabaho naramwumvise umuntu muri Kongo w'umukenyezi ashitse mu gihugu cyose ururimi rw'acavuga ubwo nyene ngira ino yarate yitwa Lydia niyo numvise nawe ni numva sindi ngo mutamamaza imyaka kabiri abi waza kani uracika urakibamba urakibamba ejo bazovuga bati tugomba dushoranya aba missionnaire harakeneye yuko haranga tugomba aba missionnaire reka turabe rero muri mission ya Gishi muri mission ya Munyamutobo tugomba tuba abantu 10 bazi icongereza n'igiswahili yo dusanga bonetse abantu batanakijije no muri groupe batagirate batinjira namwe muye batazi cyarico bati twebwe mugaba abantu bari buze mwemuye abantu batuba hafi badukarabisha bande umwe bakarabisha Elisa na Elia yarindi yarige hafi abatubaye hafi badukarabisha badufasha nta numwe agize gute abonetse kubera hari condition badakwije nti binje ngo be mu banyabwenge bagetswe ariko bashe muri ko baranyumva kwera nukuri muri ko muransiki muri ko baranyumva ngo banyabwenge bagitswe bagitswe abanyabwenge bagitswe umunyabwenge agezweho arambisa condition zitatu agira uzimbi umunyabwenge agezweho notebe munote ahantu kereke pa icambere abadicongereza ngene rero muje mwanga tayana tseya ingene cyindora nyene umunyabwenge wa mbere ugezweho ubunye tuvugana twavugana abaziki icongereza Chakabiri. Ifaransa nta kirimo. Abazi kwandikisha gukoresha computer ordinateur. Umuntu wese atazi gukoresha ordinateur ariko ari igo n'umuiletre. Uriko wigayaga mu kazi. Dayana twebwe natwararenganye. Umuntu wese ariko ari igo ati atazomenya ordinateur n'umuiletre. Uvuga ngo no alphabetisation bariko ari yize. Umunyabwenge agezweho azi aziki computer icya gatatu mucyo muza kugikora ubunyene icya gatatu ategeka kuba azi kugendesha imodoka cyangwa ipikipiki muranyumviriza ntimubikorera rimwe mugabo mumenye ko ibyo bintu muzobisha muri programme nawe umukobwa nawe umuhungu mwese abanyabwenge bakinoge ateza kubazi kugendesha inde imodoka canke ipikipiki nikuvuga bafise permis de conduire niko ndafite mvuze ngo umunyabwenge abafise ibintu bingahe abafise iki gukoresha kandi abatugendesha imodoka abahungu bagenda i Dubai umuntu wa mbere agahembwa amahera menshi n'umuntu azi kunyonga imoto cyangwa imodoka abahungu nabo batayo batazi ibyo mpahira babwira batazi icyongereza baca
baca baja guhereza ubudongo isima. Naho bari muri sitasiyo harimo abantu bakosha bakaja kuri university atazi icyongereza atazi niki na computer akashikayo agatsinda akagomba kuronka n'amanota menshi mugabo agiye Dubai ariko umuhungu yavyize n'abo atashitse kure ivyo byose akabimenya akaba afise agendesha n'imodoka aho nyene bacamuha akazi gakomeye. Muravyumvise waneza asifiwe sana. Umutunzi nawe wa mbere, umutunzi agezweho afise VO kibe. Aba nabo b'inyuma ndababwiye namwebwe muri komite VO kibe vira versement voiture VO kibe vira versement au compte hanyuma umunyabwenge afise bingahe iki icongereza arati na ordinateri arashobora kugendesha imodoka canke iki turahejeje ugaruke rero muri bibiri aramubwira ati wewe abazokwinjira n'abazosohoka bose niwe uzowasinyira Imana imuhaye uburenganzira bwo kuzofata abandi bagize gute bamwe bavukana Imana yagize gute yamweretse bamwe bagomba kumwica Imana imuhaye uburenganzira bwo kubafata. Yesu abahezagire bana b'Imana. Yesu abahezagire. Tube abanyabwenge bagezweho mu impwemu no muki twokura hehe umuntu ameze nk'uyu ari mu impwemu y'iki ngo maze kuri iki cy'impwemu y'Imana. Harimo abantu biga bakaba mwishenge mukaba bakanegirija iki cyo kuba abantu b'impwemu nabo ngoma nagaruke. Umuntu w'Imana arakwiye kuba umuntu w'impwemu, akwiye kuba umuntu w'iki. Mbega none icyamushikanye kuronka ibi byose naho yari umunyabwenge Yosefu yabanje kuba umuntu w'iki. Inzozi yari kudishobora atari umuntu w'iki. Yatazisobanura ibintu yari kubishikako. Turiko turajanaga baba mwiyumvira abavyankungu bikunda kuza kwa Mungu gusa mu rusengero ivyo ngo ntiwumva ngo naho tutajayo ngo turi abanyabwiye ngo ntangorane ng'umutama yadushigikiye sinabashigikiye na gatoya. Umuntu nabanze ko umuntu w'impwemu amanze kuzura mpwemu yera amaze ko umuntu w'Imana Imana igendere muri we Imana imushira amabanga. Yesu ashimwe. Ari muri prison bamuzanira inzozi aravuga ati wewe ugiye upfe nawe ugisubire ku kazi. Ibyo bivuga ataco yiteze mugabo afasha abo bantu kubera yari mu impwemu y'iki Imana. Abo bantu uwafashijwe niwe agiye kuvuga ati hari umuntu yadufashije ari mu impwemu y'iki yadusobanuriye ibintu bica bidushikako. Farawo arasobanuriwe iki inzozi kubera Yosefu yari iki yari umuntu w'impwemu ahejeje kuzisobanura ati ubu rero turakubonye mu ikindi kintu ushoboye kudupanga kuri ibi bintu niwe ukwiye kubikora. Hariho n'ibindi yacakora mwema dukunda tuzibandanya ku munsi w'ejo. Rero ngomba tugarukirize hano dusenga Imana. Umuntu yipfutsa mu buzima bwiwe kuba umuntu w'impwemu kugira ngo umuntu w'impwemu bwa mbere uba warihanye. Ica kabiri uba waruzuye mpwemu yera ukabatizwa muri mpwemu yera. Ica gatatu Imana iragusezerana amasezerano muzogenda murajana mu buzima bwawe bwose. Ubu ufise ico Imana yagize namwe mbwira mwarimu yo
nawe ujye mujeye n'amatwazana jewe nkiri muri troisième primaire muri 80 nahora mbona mwijoro mvuye hari Makamba nkazi no mukumoso mugabo mukuza nacanza amaguru ari mu kirere ndamaze kubivuga nga nacanza amaguru ari mu kirere simbona ikintu ndimo simbona ahantu ndi nkagumanza nkabona izuba turahuye ndiko nje izuba rivuye naryo riko rije yo mvuye hanyuma rero gaca ngumva umunyenga rero naza namenyereye indoto zije nk'izo naca ndidunya gutyo gaca nguma mu kirere naca ngenda guhera mu gitondo urugendo nkabona mu gatondo nkabona nshitse iyo izuba ryatanguriye naca mbona rero abantu baje kunyakira bariko baririmba bariko bakoma amasi baje kunyakira naca nigorora hahandi nigoroye amaguru kaca ashika hasi mugabo simbona ikintu ndimwo muri mirongo mu bihumbi 2007 mu kwezi kw'indwi baca barantumira mu Cendajuru bwa mbere naje mu Cendajuru baca barantumira na passenger fete tumwe twarahuriye hanyuma bantumiye nje numva mwijoro ngwewe isa sangendo naronda kubwira kuzoca hariya ndakwereka zirageze nari maze imyaka irimbaye mu pasteur zirageze umuntu w'impuye muri mwe abantu muri ko manyumviriza arafista iki amasezerano kandi mukaruko dusezerano mw'abana muto kwihorera umunota ahantu mwihorere Imana itegeza kubishitsa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ani rero gacabona yatukuru turisondetse tumezo. Naguma ngenda yatukuru ritupfeyo. Simbone ngaba ndi mu kirere ngage. Muganga agomba mbona ibintu by'ibisozi iruhande yanje. Ibisozi bimezo. Imisozi imeze mwenuko. Nkaca iruhande y'ibisozi. Nabona nshitse iyizuba ryavuye pa. Haye nasitse. Kaza mbona abantu bavuye mu mazu. Uturimba bari bose natumenye. Muri 80. Bakaririmba. Bakanga munda. Ngaca miduka ngaca ndaba. Ngaca mbona izuba hariyo navuye ryashokeye. Kimfrito bintu. Mama nkamubaze mama, bimambara nibiki? Mama yari umuntu asenga kweli. Acagenda arasiguza Imana. Aca za kumbara haciye imisi. Ngo ningenda uzogira ngo warakuze okuvuga ubutumwa. Kandi bino tanga muri tukonyene. Ndamubaza ni none izogenda zogira ngenda amaguru akonye ameze. Zimeze nke. Wico tatonzi unachomenye. Sinari kwagira mu mutuka n'umunsi wi. Nanone ndibije kucamuna. Jewe ndebe ngogena modoka. Hanyuma rero muri 2007 ngoma ryo mu Cendajuru. Ndabaza Imana ntego ndavyemeye. None zijya ngendo niziye ko ntazibuka. Ndamuna filimi raje. Ndamuna ndamuna tukuru turicunye ngizuko. Ndaje he. Rusika rona gaho hasi. Mugabo sidaro gushikire utwo tuguruka tutumeze. Simbone aho ikintu kimfasha. Acha mbana. None niko amaguru yategetse kuba kunjuruye. None kobe akunje. Nibiki nguzo ni moto kuzorugika mu. 2007. Nabirose ndi muri 3e 4e 5e. Cite muri 5e byanche bihe. Byashekuza. Byashogaruka rero zandi umubwiriza. Mube mufise udusezerano Imana yagira abasezerano. Imana ishobora Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Mutse musenga Imana. Mana nyereka kuzobana nanje. Mu buto bwanje no mu bukuzi bwanje. Nyereka kuzogendana nanje. Araho uzobona Imana ko ubundi mungenshi yagareka gucewe ate. Ugenda usemba president. Muchurizi. Neka bwana kaza. Ndamwitegereza na president. Ale, twara ari. Ngo chemana ngo guma ngo ndota di president ni wewe nyene bakuri yuma ba koroteze nyuma. Musafara uri nyuma ngo chewa nabiboye ndi president. Pu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe. Amen. Ujya mugabo muri Kongo yitwa ntuze Kabila. Joseph Kabila. Harabe Kabila haba n'umuhungu wenyine yitwa Kabila. Sinde tujana. Ujya muhungu we rero bigana n'abarundi i Dar es Salaam. Akama avyuka kabati ndose ba president. Ati pu bawuti kama. Ati kama. Kabi kwa n'umuhungu yene bigana i Dar es Salaam. Akasura kajamba cenga metabya. Ati jewe mbonye igihugu cyose mvuga kikwanyumvira. Ati ipu. Kwakwai. Bobitegaza mwikaye bakawumengo ayandika nk'abana cyumbuga ba president bakajyana. Ariko waserekereke. Mu nyuma nta myaka myinshi yahaciye. Se yaciye apfa. Yaciye asubira ku butegetsi. Mwana tumbi. Abagabo bari bate. Natumenye ko twigete kuba turyamana tuzangira ibijumba. Acha na president. Abantu Imana yababwira utuntu. Amen. 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 Umuntu w'imwema Imana baravugana. Yosefu yamubwira utunyenyeri 10 na tungahe tutongunamira. Akaca bahamagara temba ati ingoba eba n'amawe ingo. Cyana rose inyenyeri 11 hamwe nizo hanukwezi binyunamira ati tetwa mugari wawe. Aso ugomba kuvuga ko ariho uzotuganda. Jewe ntabyo nababwiye cyo nabonye ivyo ikiyego kiragize kirahetse. Mugabo yari yababwiye mu jewe nabonye imiganda 10 yunamira umuganda w'iwanje. Ababwiye abahungu bavukana ngwe muvuze ko twoka asekagenda jona pete sijasema hivi lakini nimeona hivi hizi ndoto tu. Yesu asifiwe cyane. Bana biri mushikeshe haci imyaka 10 ningahe n'itatu haheze 13 ans hagati ya zijya ndoto no gushika kuze anexecution haci imyaka 13 imyaka 13 heze ku myaka 30 azabana ngo bwo burati kashonje ati nibiki ati uriya mugabo uriya muramurateye ati ujya mugani wabakire atabona ngo bwo buratonze 10 agize ngo bwo burati sibwo none mu imbere yacu mututera bugoka muje gufata igihugu bateka twetwe abantu b'Imana muri abantu b'Imana muri abana yabamenye. Iyo umuntu yakenye akaba umupagani akabimborerwa akabi umunywenzoga ateba n'ubwenge yize bukahera. Wewe waza kwibagira umuntu muvukana heze imyaka 13 agiye mu bantu 10 akaba numwe yo mwibuka wari kuwa mefilisika watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Abadunega umwe muri bati murabonye amaraso twasheshe muri umunara wacu niyo twaturazi. Iyi ni ingwirikizi y'amaraso ya muri umunara wacu. Bakaca bamusobanura ati aya ni nini ni mwanzi wa mfana watu. Tunasho ngubisi. Na maraso ya mugenzi wacu twasheshe reka rero twemere tuyazire. Bakaca bamusobanura ati bavuze yuko hari umuntu wabo apfukana bishe. Akacaca haya kurira imusaba kuvuga mukubise n'imigere iguguwe wakigugu naye abantu bazi kuri umunyabwenge bagutuka kwa kigugu kugira ngo ntwave wive ngo umunyabwenge wakigugu pika cyavyibuka cyaza kurira acagaruka tibore kaje ndabafasha ngenda bafashe n'umuntu w'Imana ngenda bafasha mu muhungu umwe Simiyoni muzanega nawe Simiyoni ishavu Simiyoni yarafise ishavu bena ntuze bena Lewi ngo bafashe abantu barabica impemu y'inzigo n'ishavu ishibajamwo abaho babahoye mushiki wabo Dina yataye urutonde discipline akagenda mu banyamahanga bakamwonona maso Yesu abantu mwaba Dina muri komata
ishangara mugata amabwirizwa y'Imana mugasambana mugomba kuzanira inkwagara mu miryango yayo mu ishengero ngo acaratuma abahungu basaza bakora icaha batokoze basesa amaraso y'abantu benshi maso ya Yesu Kristo tugenetse. Haleluya, haleluya. Bariko batuzanira akaga abantu bagakumviza amabwirizwa y'Imana, bantu bagakumva impanuro za Yesu n'abavyeyi n'amavyeyi y'ishengero bariko barazana akaga mu ishengero. Yesu adufashe cane, Yesu atugenetse. Batuma abasaza babo Lewi na Simiyoni baca buzura ishavu burake, baca bica igihugu cose c'abasekemu barakimara kubera mushiki wabo umwe. Yesu abafashe mwe abantu muriko mata amabwirizwa, mwemera tubatondeke kugira ngo bigende neza mu ishengero. Haleluya, Yesu adufashe cane. Hanyuma rero niyo yaciye afata niyo yavuze ati wa Yosefu wamuboma wigira ngo umuvugishwa wamubwira ngo urukaborota ngo urotitati gane wamupikaguye acavuga ati reka ndabafashe Simiyoni ingo mugasho andirect baca baraboha nacijana ivyo mwakoze mwinyegeje bizoja habona na kintu kiburi inkwirikizi, kintu cose kirafise inkwirikizi, ivyo mukora birafise inkwirikizi, birafise inkwirikizi. Simiyoni baca basha mugasho kumara imisi bamazeyo barindiriye, aca agenda 9 mu gishigo c'abana 10 bashitse ati none rega nibiki hasi ati hari umugabo twasanzeyo yatudedaguje atubaza kukomeye, atubaza ko nuze akiriho Benyamini, atubaza ko mama akomeye, atubaza ko batuvukana bakomeye, twamuyobewe ntibamenye ko ari Yosefu yabamenye. Yesu adufashe cyane, Yesu atugenetse. Haleluya. Ati none Simiyoni arihe? Ati yagize uwaka acafata Simiyoni acamuvutura acamutwara mu gasho, ati twamusize mufunze. Hemwe akizobona inkurikizi, usambane winyegeje mugabo inkurikizi iriho, ukora ibyaha winyegeje mugabo inkurikizi iriho, ugira inama mbi ugira umukozi w'Imana umuntu w'Imana uzemwemuye inkurikizi ziri kuri ico kintu ukoze, inkurikizi zirahari. Yesu abahezage, Yesu abahezage cyane. Nuko rero nariko ndavuga mwe nuko Simiyoni acaragera igihe rero Simiyoni aca arasigara mu gasho gushika bagarutse. None rero Yesu abahezage, Yesu abahezage. Ngira ndangitse mwo abantu b'imbwebwe mwipage neza mu mbwebwe, ariko kandi ntihagira umugayo mugira mw'ishuri, ntihagira umugabo mugira muri fiziki, ntihagira umugabo mugira muri matematike, mu ndimi ntihagira ikosa mukora mu gifaransa no mu congereza. Leta yadutunganije neza indimi zose zizotugirira kimazi. Imana ibahezage, amen. Imana ibahezage, amen. Kugira ngo umenye izindi ndimi z'ibihugu muzojamwo utegeza kubuza ururimi rundi, kugira ngo umenye ikinyarwanda ubuze icongereza, kugira ngo umenye igishona cyo muri Zimbabwe ubuzi icongereza n'ikindi kirimi, kugira ngo umenye ikibemba ubuzi igiswahili. Igiswahili rero kifise indimi nyinshi uca woroherwa, mugabo ube ngaho uvuga ururimi rumwe nk'impene me uko buhejeje. Turi abanyabwenge bagezweho, ibintu bizo amashanse menshi azodutambuka, abapagani bazoronka akazi natwe tukabure, amahirwe menshi azodutakara, kandi twari abantu basenga, twari abo mw'ishengero. Yesu abahezage, Yesu abahezage. Ninde yifuza ko umuntu w'imwemwe first turamuhaye kazi basenge, hanyuma turaza gusengera umuntu yifuza kuba umunyamugisha, umuntu yifuza kuba umunyabwenge, kuronka umugisha w'umwemwe n'ubwenge, umuntu yifuza guhinduka mu buryo bw'imwemwe, afise ikintu apfa n'Imana, yaba uwo mw'ishengero canke atari uwo mw'ishengero, idini ryose woba urimwo muri kano kanya, ukaba wifuza ko Imana ikugendera, ukaba umunyamasezerano ukajana n'Imana, n'ivyo wifuza ubwenge n'ibindi byose Imana ikabigukorera. Ivyo bintu ntavyo yari yateguye Yosefu, mugabo Imana yaciye imushiramwo acabikora. Imana izokugira umunyabwenge mu buryo bwose niwatanga kuba umuntu w'imwemwe. Tugiye gusengera rero ano bantu, Imana ihezagira abantu bumvise no majambo, Imana ihezagira abantu bumvise no majambo. Dusengeye umuntu dusabye umuntu wese yumva ko hari Imana yokora,
mu buzima bwiwe dusenge n'umuvyeyi yavuga ati je ndafise umwana ntari ngaha ndabizi ngo mani pfukame mu gishingo ciwe Imana imwugururire abo umunyabwenge kuko ngumwana w'ubwenge anezereza nyina ngumwana w'ubwenge anezereza se wari gito ngo kibabaza nyina iyo umwana atafise ubwenge mu ishuri canke mu buzima adashobora kwiyungunganya ngo yitunge biramubabaza nyina kuko aba yamwongeje imyaka myinshi ariko kandi ngo iyo afise ubwenge binezereza se none iyo umuntu yuko ati je ndafise umwana ndabona ko bitari mugora mu ishuri ngo mavuge mu gishimo ciyo tumusenge mwunamuke ngiye gusaba iyo mutama wanyu bibiri ivuga ngo mukubwa abariki mdogo ngo ukuze imbere y'abantu ahezagire abakiri bato. Sasa tunamuomba huyu mzee abariki wadogo, mkubwa abariki mdogo. Yesu abahezagire. Turahaye kazi umuntu yifuza ikindi kintu cyose n'ugwaye ahaguruka hari acabigirako arasengera abantu babiri, abantu bifuza ko Imana yogendana nabo, bifuza guhinduka mu buryo bw'inkembe, uwo batashikiye amanika amaboko. Hama kandi umuntu yifuza ubwenge bw'Imana n'ubwenge bw'inkembe, duce dusenga n'abagwayi ibintu bitatu bikore byose, abagwayi bahaguruka aho bari, hanyuma cyo turangiza imiga yacu. Yesu amuhezagire. Abakozi b'Imana cuce tumanika amaboko tubasengera. Baba sante Mana yo mwijuru, haleluya, turagushimiye uri Imana, haleluya, uri Imana uri hejuru ya byose, haleluya, haleluya, uri Imana turakuzi, turazi ukuntu watugiriye, turagushimiye imbabazi zawe nyinshi. N'abana bapfukamye imbere yawe Mana, baragomba kubungura ubwenge, baragomba kubashira hejuru, baragomba kubadumisha mu byawe uri Imana. None nyene igikundiro ubahezagire, nanjye ndabarambitse ku biganza kuri uyu mwanya mwiza ndose Mana, ibi n'ubugombe bwawe ndabasabiye umugisha, ndabasabiye guhezagirwa nawe Mana, ubungura ubwenge, ubaye kugendana ubwenge, ubashire hejuru mu izina rya Yesu Kristo umunyenazareti. Mana ndagushima ko wavuze yuko icyo tuzosaba mu izina ryawe uzogikora. None ndabarambitse ku biganza mu izina rya Yesu Kristo. Mana ubashire hejuru, baba bana b'impwemu, babana Mana yo mwijuru, buzuye mpwemu yera mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana Mwami, si byinshi twovuga, bakiva mu bibanza wabona ukwizera bafise n'inyota bafise. None nubagiriye neza Mana, umuntu wese hari icyo ariko arashira imbere yawe ngo umukorere. Mwami wacu uri mwijuru, bamaze kuba abanyabwenge Mana ye n'amahoro, bazogenda barongorwa nawe, bagenda bakoreshwa nawe. Urakoze Mana kubagiriye neza, urakoze kuri Imana. Kandi hamwe n'ibyo mu izina rya Yesu nongeye kugusaba Mana kubagiriye neza, suka mpwemu yera muri bo, mpwemu yera barongore, mpwemu yera bakoreshe Mana yo mwijuru, ubungura ubwenge. Ijambo ryawe niko rivuga ngo muzohabwa ubushobozi bwa mpwemu yera. None rero Mana turasavye, ndasenze mu izina rya Yesu kuri uyu mugoroba, suka mpwemu wawe yera muri uru rwaruka Mana. Haleluya, wewe uri Imana, badirisha, hindura Mana, mwamenye n'ijuru ururutse ubushobozi bwa mpwemu yera muri aba bana. Mpwemu yera abari babarongora, mpwemu yera abari babashoboza, kandi umukozi we yabivuze ngo abarongorwa na mpwemu. Haleluya, ngo nibo bana b'Imana, kandi ngo ntibazogenda bakora iby'akameremere kipuza. Rero turabasabiye mu izina rya Yesu Kristo, mpwemu wawe yera abane nawe. Urakoze Mana, abane n'umwe wese mu izina rya Yesu. Mpwemu yera niwe azobereka egome hari bigomba kubashikira, mpwemu yera azobahishurira. Turabona Yosefu yari yuzuye mpwemu yera, Mwami wacu uri mwijuru. None rero urakoze kuri Imana, kandi nongeye gusengera Mana, harimo abarwayi, ukuboko kwawe si kugufi. Haleluya, amen. Ukuboko kwawe si kugufi ngo kunanirwe no gukiza. Mu izina rya Yesu nanda gushima ku isezerano waduhaye ko tuzorambika ibiganza ku barwayi bagakira. None rero
muri iyi saha mu izina rya Yesu ndasenze ingwara yariyo yose katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Toka katika jina la Yesu. Fungua Baba, fungua uwezo wa kushuke katika jina la Yesu. Maumivu yote katika jina la Yesu. Amen. Leo ugonjwa na kukemea kwa jina la Yesu. Haleluya. Toka katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Wapate kusikia amani. Amani, wapate afya nzuri. Ugonjwa wowote katika jina la Yesu ninakemea kwa jina la Yesu Kristo mwenye Nazareti. Haleluya. Baba, asante, mkono wako sio mfupi, nyosha mkono wako, sema neno moja. Haleluya. Hawa watu wote vijana wapate kupona katika jina la Yesu Kristo. Ugonjwa wote toka, ninakukemea kwa jina la Yesu Kristo. Nakemea kwa jina la Yesu, toka, toka ugonjwa, toka, toka, toka katika jina la Yesu. Baba, asante, asante kwa uponyaji wako. Mkono wako sio mfupi, wewe unaweza yote, ninajua. Baba, asante, urakoze mana, urakoze kubagiriye neza. Baba, urakoze kubagiriye neza. Umwe wese aba barayumva amahoro, ukuboko kwawe nikushikeho mana. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, bavenga habanezerewe ingwara yariyo yose mu izina rya Yesu nihagarare. Urakoze kubyumvise Baba, asante, urakoze kubyumvise kandi agushimiye kubikoze. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu twizera. Amen.